bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikazi makino gano cacu cuno musi turigenekezo rya 2022 ukwezi n'ukwa gatandatu no mwaka turimo 2025 kanangure ndamutse cyane abantu bose badukurikirana yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu migabane igiye itandukanye abari muri Amerika Aziya Europe bose bumve yuko tubaramukije cyane nkuko twari dusanzwe tubikora murabizi yuko twari tumaze imisi dukora tutagaragara kuri kamera ariko no munsi murabona ndibaza hari cyahindutse nko mubibona hariya ku ruhande hari umusisanguzi muramubona gatanu kuri gatanu bwana musisanguzi reka nango ndakuramutsa cyane. Yes ndakuramukije nanje bwana journaliste nkuko abivuze hariho ikintu kandi kinini cyahindutse cyane gose bahora batwumva batatubona uyu munsi bariko baratubona. By the way bwana musisanguzi ndaryohewe cyane kwiyerekana mu bantu bacu. Bo yes ni byiza cyane kuyereka abantu basanzwe bagukurikirana kumbure ndazi ko ari benshi baza gutangara usanga harimo abagenzi bawe batari bazi ko ari wowe canke famille yawe batari bazi ko ari wowe kandi uhora bagukurikirana niyo mpamvu rero novuga ko ari byiza cyane. Reka nanje ndamutse badukurikirana aho bari hose ku mugabane wa Afrika wa Burayi Amerika Aziya n'ahandi hose ariko by'umwihariko turamutse abari hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi cyane gose. Guys turi mu Burundi abenshi baza ngo tuba turi muri Kongo ahatandukanye aha turi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura precisement niho twicariye niho turiko dusangwe dukorera bino biganiro tubashikiriza ariko sometimes turasimbira mu gihugu cya Kongo gukora amatohoza mwamwe abayimbitse na bimwe n'ibindi biba bitandukanye kugira ngo tuze tuba amakuru atosoye neza cyane. Bwana musisanguzi hari benshi bariko baribaza impamvu kuri no munsi twasoboye kugaragara imbere y'abadukurikirana ariko impamvu ndazi kari nyinshi bashobora kutubwira mu ncamake hama twinjiye no mu kiganiro cyacu no munsi. Bon abakunzi b'ibiganiro bya B-Info abo twavanye kuri Akamo TV tukaja kuri B-Info tukajana no kuri B-Info Plus barazi ko twagiye tubabwira ama challenge twagiye turahura nayo kuri B-Info baraturipotinze ama urubuga baragugara igihe caraheze bari baduhaye ibihano by'amezi 3 même malheureusement gushika magingo aya amezi 3 yaraheze mugabo ntibaradusubiza ku rutonde neza. Kuri B-Info naho byageze nka kujya nyene naho nyene turacarindira amezi 3 ahero turabe yuko baza dusubiza ku rutonde. So niyo mpamvu rero twaciye dukora ibishoboka kugira ngo hano kuri B-Info Plus ntibize bibe nkuko byagenze hamwe n'ahandi akora ko ubushakashatsi butandukanye twagiye dukora bwagenda butwereka yuko bagenda badushira mu bihano kubera yuko dukora tutaboneka ngo amamashini ya YouTube sometimes aca adufata nk'amahobo. Niyo mpamvu rero ni imwe mu mpamvu zatumye uyu munsi dutanguye gukora ibiganiro byacu tugaragara ntabwo ubundi twaba Jesse mvuga ko ntitwakunda ko twiyerekana abantu batubone kuko icingenzi nuko abantu baronka amakuru tubashikiriza twebwe turi abantu bato cyane ngira ngo murabibona ndazi ko benshi mwatangaye mubonye amasura twebwe rero ico twashira imbere kwa ruko tubashikiriza amakuru umwanya ku mwanya aya masura yacu ntabwo yarakenewe cyane gose bwana journaliste ko yabona. Urakoze cyane bwana musisanguzi imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu no munsi kanangure shimira cyane abantu bakoze uko bashoboye kugira ngo dutangure kubonekana kuri kamera byadusavye igihe nubwo haro mubone ko hari bitarahera mugandazi yuko tukuma tubitunganya buke buke shinda bashimire vyimva mutima bimwe bivuye ku mutima bwana musisanguzi kuko batweretse ko abantu bacu batweretse yuko ivyo dukora bibashikira tudatamba twirorera ndababwire yuko jinda bishimiye cyane. Yes ico ndafite ico nanje ndakivuga ko abarundi bavuga ngo havuye ndashimye ngo ntihava ndagaye cyane gose. Dukomeza gushimira rero abantu bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo dushike kuri iyi ntambuko cyane gose. Hasi twifuza kuguma bwana journaliste turafise ahantu dushaka gushika mugabo ni kubera yuko bamwe n'abandi bakomeje kwidoga yuko ngo twaba tubahenda nta mpinduka namba tuko turakora twashimye
gutangura muri bino bike tugezeko babone yuko tutayaga amasigara cicaro inzu ntiruzura yes turabandanya dukubita itafari kurindi gushika igihe tuzoshikaho dutera n'amakarbona journalist cyane gose bwana Musisanguza asante sana mu nkundi rero tunjire mu gano cacu no munsi mu ganiro nyezina aho twenda tubabwira ama operation yagira bera mu bibanza bigiye bitandukanye aha ndavuga ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo muze kunkundira dusimbire muri Bukavu umusesanguza kudufasha kugira ngo turabire hamwe situation ngene zifashe muri rusangi saho gusa turaza gusimbira muri Sud Kivu territoire warekari hari ibintu bidasanzwe hari migwano yarayihuje zino nyeshamba za M23 ndetse na FARDC ibi navyo turaza kubibaha mu buryo bwiramvuye tubabwire ivyashoboye kononekarira ku mpande zose yabo bari bahanganye ndetse n'abene gihugu murabizi yuko iyo bagwanya aribo benshi bahasiga ubuzima turaza gusimbira no mu gisagara ca Uvira umutekano sijana kwijana bwana Musisanguzi uraza kudufasha tubwire zino situation ubona yuko mu gisagara ca Uvira hari bitagenda neza turaza kugereka ko mu buryo bwimbitse sivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'ivyuma vy'ikoranabuhanga niko no bivuga byahora vyifashishwa n'izinyeshamba za M23 ubu amakuru dufise bivuga yuko byoba vyarangiritse kabisa biriko biratuma ino muhari uri kurakubitwa hasi no hejuru sivyo gusa turaza kuyaga kubijanye na Joseph Kabila ubu abakongomani bamufata nk'umwana w'icangazi inyuma yo kubonekana canke kwiyerekana nk'ushigike zino nyeshamba ziriko zirabangamira umutekano w'abene igihugu mu gihugu ca Kongo biboneka yuko ubu ari nk'umunomade ntagira haba Joseph Kabila bituraza kugaruka ko mu buryo bwimbitse kare ntangure dakongera ikaze makino hingano cyacu bwana Musisanguza yes urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye reka dutangure neza na neza dushikiriza abadukurikirana amakuru nkuko babitondekesheje yingene muri Bukavu vyifashe situation yo muri Bukavu so abakunze kudukurikirana muri iyi minsi iheze ndavuga kuva ku igenekerezo rya 17 harabaye ama operation aremereye cyane gose kandi yakozwe d'une façon ziri professionnelle très professionnelle ku buryo benshi batigeze bemera yuko yoba ari wazarendo irikirakora ry'ama operation narakivuze ko neza nderekana iyo bavuze wazarendo nukuvuga wumve coalition yose yes coalition ya FARDC kuvuga wazarendo FDNB na FARDC iyo tuvuze M23 mumve ko tuvuze RDF nakijya kintu biyambitse ngo ni M23 za Red Tabara na twigwaneho zose of course so aharakantu ngomba mvuge imbere ko mbane yabona journaliste buriya igitigira nyamwinshi cha M23 n'abanyarwanda sivyo ibi mu byumve kabisa abadukurikirana RDF ifiseyo ingabo zirenga ibihumbi 12 sivyo kuvuga igisirikare cy'u Rwanda gifise ingabo zirenga ibihumbi 12 sinzi bona journaliste yuko woba warakoze itohoza ngo ushobore kumenya effectif y'ingabo za M23 uzosanga nimba ari benshi badashika 20,000 nimba ari benshi sivyo kandi ibice 95 kwijana bigizwe na RDF nukuvuga ibyo bice bitanu ni babandi batoragura muri Kongo bajya bakongomani kumbure baba bashonje bajya bifitiye ikibazo cy'ubuzima yes abandi nabo gasanga ni bajya bafatwa ku nguvu batabishaka ugasanga abandi nabo ni bajya bagiye bava hano mu Burundi bagirizwe ivyaha bigiye bitandukanye nabajya batuga mu makambi y'impunzi Uganda Kenya Tanzania n'ahatandukanye so bivuze ngo rero dukunze kwitiza izina M23 kubera yuko igihugu cy'u Rwanda caremye profile kiyita M23 kugira byorohe bisobanukirwe n'imbere y'amakungu yuko ari abakongomani bariko baragwanya leta yabo donc bisobanuke yuko ari abakongomani bafashwe nabi bashatse guhagurukira ubwigenge bwabo niyo mpamvu rero nsabye ko tuvuze M23 mumve yuko ari RDF ibice 95
kwijana. So nariko rero ndavuga kuva itariki 17 niho habaye ibitero biri byo ku rwego rwo hejuru byakozwe n'abawazarendo. Ni ibitero twovuga ko byari bifise intumbero yo kwigarurira igisagara ca Bukavu batanguye gufata ikibuga c'indege ca Kavumu, sivyo kabisa. Barabikoze birashimwa ku rugero rwaho gushika ubu umuntu yibaza ati none habuze iki ngo babandanye gushika mu kibuga c'indege ca Kavumu. Twibutse abadukurikirana mbona journaliste yuko abawazarendo baratanze amasaha 72 barayatanze kandi yari hafi guhera. Yes, barayatanze. Mugabe nyuma yo gutanga aya masaha rero 72 hano hafi y'igisagara ca Bukavu no ku kibuga c'indege ca Kavumu operation ntabwo zabandanije ku muvuduko zari zisanzwe ziriko, ku buryo mbere abantu magingo aya bariko bibaza ati none intambara zarahagaze ko mutatubwira situation bimeze gute. Baheruka tubabwira ko wazarendo yamaze kugaragara muri Bukavu indani, precisement muri commune Bagira barabonekanye, sivyo na Kadutu abawazarendo barahari. Baheruka tubabwira yuko muri Karehe Kabare Nyangezi Nyantende Katana hajya hose abawazarendo nibo bahicaye cyane gose, nibo bariko barakontrola 5 kuri 5. Mugabe nyuma ya hajya nta bindi birenze turiko turahavuga. Bwana Musesa ngo zinaguciriye hinge mbabarira gato ndashaka kuvuga mbere ko mbandanya muri angre ndimwo hano muri Kadutu mwijoro ryakeye baraye bahameseye inyeshamba za M23 barazirashe kabisa. Azariko ziragira reka ndabita ama deployment sinzi ngene bivuga mu Kirundi. Baca bahora n'abawazarendo bari baje bavano ku isoko ya Kadutu baca barabamesa barabarashe bikomeye bisa nkaho izi nyeshamba za M23 zaguye muri ambuscade. Basanzwe bagira ibintu byo guhinduranya ingabo mu birindiro bitandukanye. Yes, rero bariko bakora ico gikorwa baca bagwa mu mutego w'abawazarendo. N'abawazarendo ubwabo ntibari bateze uwo mutego, na makuru bahawe n'abene gihugu bababwira yuko hariho inyeshamba za M23 babona ziriko zidirija ziva mu kibanza kimwe zija handi, babaha nuko bamandi majambo babahaye map yaho ariko baraca. Abawazarendo baja kubatega umutego barabamesa kabisa, nta nuwo kubara inkuru yavuyemo. So ahanshatse kuvuga iki cyare kiba muri joro ntituciyite ko ari gitero, n'umutego nagatego. So kuva rero ku munsi wa vendredi abawazarendo bigaragara nkaho menga nta ntambara bakirimwo, bakuyemo kari. Yes, nta bitero bariko baragaba ukuri kwamye. Je nagize amahigwe yo kuganira n'umwe muri baba generaux baba wazarendo ndamubwira ati yes turabona ko umenga muri ko muradekuraja abakunzi banyu mu gihe mwatanze amasaha 72 bo bavuze ngo asa nari mu guhera mugabo umenga yazayana heze deja kuko amasaha bayatanze kuva jeudi urumva ko asa nari heze deja, sivyo? So muri ko muradekuraja abakunzi bibigani nako baba wazarendo n'abakongomani voilà. So ni kubera iki musa nabahagaritse imigwano yanyishuye ngo ubundi kugwana ntabwo ariyo solution tugomba gutangurira, sivyo? Tugwana kubera yuko twarengewe mugabo turafise amakuru yuko leta zunze ubumwe za Amerika yahinduye uburyo bagomba gusinya ajya amasezerano. Nukuvuga ubu hazoja gusinya umushikiranganji nako abashikiranganji bajejwe imigenderanire y'ibihugu byabo n'ayandi makungu, umukongomani hamwe n'umunyarwanda, kandi baca bashirikiringo ca hafi. Rero abawazarendo bo bavuga bati nta mpamvu twoguma tugwana twicana mu gihe tubona yuko amasezerano ya cessez-le-feu ari hafi. Twaciye tubangira tuguma twicaye mu bice tumaze kwigarurira nka hamwe byoshika
leta y'u Rwanda ikazana yandi manyanga asa nkaho bariko barakwepa ajya amasezerano duca tubandanya imigwano kubera yuko ngo turi muri position de force. So rero ku bantu bariko barabaza nico kibazo nishimye kubishwa ndabishuje zino nyishu z'uyu mu general ntashimye kuvuga wari we wumu wazarendo ariko nubwo biruko bona journalist mu bice bitandukanye izi nyeshamba za M23 zozo ibi byamasezerano ntibibaraba nibayubahiriza. Wibuke yuko uyu Corneille Nanga niwe yavyivugiye yavuze ko ngo namasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda sa masezerano ya leta ya Kongo na M23 bobo bakeneye kubandanya imigwano barasa mugabo aba wazarendo baratahura yuko ata gihugu cy'u Rwanda nta M23 nukuvuga M23 ntibaho ni igihugu cy'u Rwanda cambaye ya profile kugira ngo kaye na Kisekedi yarabivuze aravuga yuko akeneye kuvugana na leta y'u Rwanda akeneye kuvugana n'izo nyesha yarabivuze yakoresheje no kuvuga imvugo ikomeretsa aba M23 yavuze ngo jewe sinshobora kuganira n'imbwa nzovugana na shebuja wazijyambwa. Yes asante sana bwana musisangozi ariko amakuru ni menshi ko namye ndabibabwira unkundiye dusimbire muri Nord Kivu aho habaye operation muri Warekari centre bashaka kutubwira ingene vyagenze muri rusangi n'ivyashoboye kuhononekarira yaba mu bene gihugu ndetse n'abariko barahangana hagati yabo ubwabo. Urakoze cyane bwana journaliste ni muri iyo angle nyene nako ndabivugamwe mu gihe abawazarendo bo basa n'abahagaritse kugaba ibitero kuri zino nyeshamba za M23 ahubwo kabaya kajyo kuko izi nyeshamba zozo ziva mu gacerere twari tumaze imisi tubona yuko zino nyeshamba arizo zaguma zigabwa ko ibitero bya hato na hato haba muri Nord Kivu precisement muri za Rucuru meme no muri Warikare barigeze kubamerera nabi muri indwi duhejeje hariho n'igitero bagavye malheureusement bacha basanga baje kubategera batarashika aho bagiye kugaba igitero muri Sud Kivu hoho Karakamuna muri Sud Kivu vyara baguma bakira ibitero so kuri incuro yabona journaliste mwiri joro ryakeye neza na neza ni muri Warikare niho izinyeshamba za M23 reka nkoresha imvugo zarishongoye ziza kugaba ibitero hano muri Warikare centre bari bazi yuko abawazarendo uko bahagaritse kugaba ibitero kumbure ngo baca basinzira umukondora zose nayo siko byagenze bagavye ibitero bikomeye cyane amakuru dufise ravuga yuko mu byukuri batanguye imigwano kumwe basinzwe bayitangura bakoresha ibiturika bifise inguvu bari kure cyane bakoresha n'inkoho zirezire hama baza kwegera ahari sanzwe hari birindiro bya wazarendo na FRDC mugabo reka mvuga yuko atamahirwe bafise kubera yuko bahashitse barabakorera akavirigire nkoresha iyo mvugo barasanye kabisa azino nyeshamba magingo zariko zinjira FRDC wazarendo na FDNB babaha inzira yo kwinjira barabareka kabisa barinjira mugabo bakoze ikintu bita arc buguruye barinjira baca baja kubugara babugaraniye hagati numande majambo bakwitiye migunira bakoze kujya imbe bishobora kwinjira mu kantu gaca hugaranira voilà babakwitiye migunira kabisa naho nyene muri Warikare amakuru dufise nta nuwo kubara inkuru yashoboye gusohoka bona journaliste usibye yuko hariho abashuye kumanika amaboko abo kabisa bashize ko intoki barabatera ikamba mugabo mubashoboye kwinjira ngo bagiye kubandanya kino gitero ntawo kubara inkuru numwe yashoboye gusohoka. Asante sana bwana musisanguzi nkundiye dugarukiye muri Sud Kivu gato amakuru dufise nuko mu gisagara ca Uvira umutekano atari 100% hoba hinjiye abagwanyi ba M23 ndetse dufise byinshi tubivuga ko ndazi yuko umusanguzi ino nkuru yamaze kuba yironka arashobora kudubwira muri rusange ibiriko birabera ngaha mu gisagara ca Uvira ubona yuko ari mu marembo y'igisagara
ca Bujumbura. Bana journaliste iyo uvuze ngo umutekano ngo ntabwo ngo wifashe neza na kwijana je ngaho simba ntawe ibishatse kuvuga umutekano waho hari amasasu wumvise yabaye muri Uvira hari amasasu yavuze hari amaganade bahateye kugira haba amasasu hari ikibanza kuba abanza kuza abayarasa ayo masasu bwana journaliste muri Uvira gusa hari ikintu caraye kihakorekeye mugabo iyo uvuze ngo umutekano ngo sisauje na kwijana ucumenga hari ibintu byabaye bikanganye bigize no ngaye Bujumbura abasuma turabafata tukababoha no muri Amerika abasuma barababoha nta gihugu na kimwe abavyunzi nk'abajya batahaba so muri Uvira ikintu cyabaye bwana journaliste ahubwo novuga ko umutekano waho ucunzwe umeze neza ibicijana na 200 kwijana urarengeje ko 200 reka ndakubwira impamvu harayafatiwe abamaneko 9 binyeshamba za M23 mu gihe aba FDNB bari muri patrouille ejo samedi ku mugoroba abene gihugu nibo bafashe zino nyeshamba bazizanira FDNB iri muri patrouille none aha uva umutekano umeze neza urumva hari abagomba kungabanya umutekano umeze neza so reka kino kintu ndakivuge nta muntu numwe atazi yuko igihugu cy'u Rwanda kigwaye guhungabanya umutekano w'igisagara ca Uvira cyane gose iki nta muntu numwe atakizi isagara ca Bujumbura naco ne kugisigina mbaye ndavuga Uvira ntaco sivyo bivuze ngo ibitangazamakuru byo mu Rwanda tumaze imisi twumva n'uyu munsi navyumvise baguma bavuga yuko Uvira deja tombe sivyo ibire aya majambo yabo si yatuma igisagara ca Uvira kibatombe kumunwa wapi sina yatuma igisagara ca Uvira gihungabana abanyagihugu bo muri Kongo baba mu gisagara ca Uvira baratekanye cyane bameze neza cyane nagakacira nibo baca bagakoza kw'intoki aba bagwanyi n'abagwanyi bien sûr ko ni bamaneko ba M23 baraye bafashwe ni 9 bafashwe n'abene gihugu sivyo baravye eka mvuge movement zaba FDNB nabo wazarendo bari mu mapatrouille baca babona yo kumenga hariho akaryo baronse kuko bashobora kugira iki kurengana baje mu vyabo ntibigeze biyumvira yuko abene gihugu babaye trained kabisa buriya Kongo nabo basigameze nk'abarundi ameze nk'abari bose abarundi twese turabagwanye iki turakizi iki kirazwi abarundi twese turabagwanye sivyo n'abatafashe inkoho mu mutwe ubu bafise ama esprit militaire cyane gose abarobo ngaha muri Uvira n'abarundi mu mutwe n'abarundi mu mikorere basumira mu Burundi badandaza mu Burundi so niyo mpamvu zino nyeshamba zitigeze zoroherwa na gato iyo bashatse kugira ico bakora n'abene gihugu batanga inkuru aravance abasirikare baza ku intervena bamaze abene gihugu bamaze gukora ibikorwa by'ibanze niyo mpamvu rero n'abicenda bafashwe n'abene gihugu bo barereka aba FDNB n'abawazarendo ntibigira barereka abene gihugu baza gusanga abene gihugu nibo babashize kw'intoki yes cyane gose so muri make rero muri Uvira Ibujumbura tumeze bien na Uvira iratekanye ameze neza cyane bwana musisanguza asante sana mu kurangiza amakuru yacu unkundire tumakure hari amakuru avuga yuko ico bakiro kiratuma uno muhari cyangwa izinyeshamba za M23 ziko zirakubitwa urutavanyako mu bibanza zigenda zakwa ku munsi zashobora kwa kibanza bigera kuri 5 cyangwa 6 urumva yuko bariko baratakaza bikomeye bivugwa yuko byo biriko birava ku bijanye n'ivyuma vy'ikorana buhanga vyabo canke ivyuma bakoresha mwituma tumanako mu buryo bugezweho mu gihe ibi vyuma byo bavyarangiritse rero biriko biratuma izinyeshamba ariko ziriko zirakubitwa urutajya bavanya ko mbega musisanguzi we ni kubibona canke hari ibindi bitagenda neza mwono mu hari wizinyeshamba Bwana journaliste imbere yo kongira ico mvuze kuri ico kibazo ndashaka ndabatembereze gato muri Fizi territoire ya Fizi ari mu misozi yes hari mu Minembwe sivyo hari umutama twako tuvugana vendredi
naramwidondewe ndamubwira ati je ndi kanaka arambwira ati ahubwo ndagutomboye timuhora mutubwira ngo abanyamurenge twigwaneho iyo bayirashe kabisa batangura gutangaza ngo hariko hakorwa genocide ku muryango w'abanyamurenge cyane gose ati ariko ndakubaze bwana Musesangutse none buriya zya nko twigwaneho bafise zirasa amashaza ubushaza zirasa ibiharage zirasa ibitumbura bigenda gute kubera ko iyo bariko bica abandi batabona yuko nabajya bariko barapfara abantu so iki kintu ndacibutse kubera yuko no mu bintu byaraye bibaye hariya cagarutse kandi hariho ukuntu abawazarendo bakomeje kumerera nabi twigwaneho hariya reka mvuge twigwaneho gusa rero ditabarambe ndayihoza mvuge twigwaneho gusa sivyo hari ukuntu mu byukuri abawazarendo bamerere nabi twigwaneho barabarasa bikomeye barabishe ku rugero rwo hejuru muri iyi minsi nejo ku mugoroba nuko mvuga ku mugoroba umunsi wose abawazarendo bahajya rero batandukanye nabo ngaha muri plane abo muri plane bo bari muri seserufi bo barinde gusaka amasezerano asinywa hama bigende neza mugabo abari hariya mu minembwe bobo ngira ngo babishizemo n'inzigo bisize urusenge kabisa ejo bayagabye igitero kabisa kiremereye ku birindiro bya twigwaneho barica abarobere batwigwaneho batari bake ku buryo twigwaneho nayo yongeye kuvuga amajambo yuko ngo bobo noneho babishyize kuri FDNB ngo FDNB abarundi bakunda kuvuga ngo abarundi baneva bavuga abashinga ntahe ngo abashinga ntahe baneva ngo baratumaza ngo bakomeje kwirara mu bene gihugu ngo bigaragare yuko bakomeje gukora ihonyabwoko ku muryango w'abanyamurenge ngo kandi amakungu arorera ntagire ikintu na kimwe avuga so bona journaliste kumburebo bibaza yuko akarimi kabo gashobora gutuma ibintu bihinduka ubundi twigwaneho barafise kwirotira muri izi ntambara cyane kuko nibo bazisutsemwo zatangujwe na M23 twigwaneho nawiza kubunga umukono kuva igihe twigwaneho itangarije icese yuko yiyunze na M23 wanashaka twigwaneho niyo yatanguye kugaba ibitero ku birindiro bya FRDC byari mu minembwe sino FRDC ntiyari bwigire n'umusi n'umwe irasa kuri twigwaneho batanguye kurasa kuri twigwaneho inyuma yaho biyunze na M23 n'igihe batanguye kwirukanira kurasa aba FRDC mu minembwe ngira ngo muca mwibuka utuya tu video twaba mama bo mu banyamurenge bariko baravyina baririmba yuko bikuye ku mwasi n'ibindi so bivuze ikire bona journaliste aba wazarendo bahariya novuga yuko bo bafise inzigo y'inzikira abo hariya mu misozi kuko basanzwe d'abord afitanye amakonflit n'abanyamurenge yo kuva kera wibuke ko aba bawazarendo n'abamayimayi twigwaneho yamihangana n'abamayimayi kuva kera iki bakimenye kabisa bamye bahangana mugabo abamayimayi nibo basomboroza abatwigwanira baja kubiba inka bakabicira babo rero bobo ku ubu kubera ko kumbure babonye ko iyi twigwaneho yiyunze na M23 aba bawazarendo rero tuvyite yuko bariko bashaka guprofita kugira ngo babandanye babadida so ku munsi w'ejo rero baragavye ibitero biremereye ku birindiro by'abatwigwaneho aho mu by'ukuri twovuga ko twigwaneho iri mu yabira bari mu yabira ku buryo ari nka hamwe kumburi sesero fitosinywa ngo intambara ihagarare birabonekana yuko uyu muhari twigwaneho ushobora gufudika burundu kabisa ukavaho n'iri zina rikibagiranwa canke naho hakazosubira kuba amarokirite magushasha kuko turavye ingene FDNB na wazarendo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro byabo bitandukanye hariho n'ibindi bitendo bikomeje gukoreka bona journaliste urabona mu minembwe sabanyamurenge bose bashigikiye yuko twigwaneho yiyunze na M23 si bose ngira ngo wowe urabizi cyane gusumba hari ukuntu rero bajya bene gihugu
batashigikiye iyi twigwaneho kwiyunga na M23 baza baratanga ama elema y'abatwigwaneho bivuze ngo nk'ubu nk'umurobere wa twigwaneho ashatse kuja gutembera nk'inyuma yabujya bucenga je muri Uvira abene gihugu baramutanga baravuga bati wazarendo uriya n'umugwanyi mumukorereko so no muri yo nzira rero twigwaneho baragiye mu ibibazo hari aho twigwaneho benshi bagiye babafata bari mu mayira akora ko bagiye batangwa n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge tubibutse kandi yuko n'abano banyamurenge nyene magingo aya ntibari ko barahuza kubera yuko hariho abadashigikiye na n'ubu baciyamiriza yuko twigwaneho iguma iri kirakorana na M23 yes birumvikana bara musisango zenda ko wajije kubijanye n'ibiriko biravugwa yuko ikorana buhanga rya M23 rimaze kononikara ari byo biriko biratuma no muhari uri kurakubitwa ahanaha bona journaliste iki kibazo nayigize kucishura twazi kwiganira ko ndavyibuka mugabo ntabwo ndano kukivuga ko mu bintu biriko biratuma M23 igaragaza intege nke ku rubuga rw'intambara kino kifata iya mbere cyane gose sivyo M23 mu byukuri bari baripanze nk'abaroberi kandi abita abaroberi babigize umwuga nk'abaroberi professionnel hari abaroberi batari professionnel abaroberi bo kwibivyo birira abaroberi bo aba rero tubita abaroberi professionnel bari baripanze ku buryo wanashaka basumvye ibikoresho amareta menshi yo kwisi hariho ibikoresho M23 yari ifise bona journaliste aha mu Burundi tudafise cyane gose biriho na Tanzania badafise na Congo idafise wanashaka no Rwanda rudafise kuko hari ibigwanisho baronse nk'ama sponsor byo gutegura iyi ntambara sivyo gusa akaerere gatoya M23 yakoze kandi badashoboye no gukosora katumye M23 iriyo uyu munsi baratebeje intambara ntibayijaniranje muri make ako niko gakosa gato bakoze kabisa baratebeje intambara uvuga yuko bayitebeje gute cyagiye bafashe Bukavu na Goma igihe bafatiye Bukavu iyo baca bajaniranya na Uvira finish intambara iko biheze mugabo rero kumburengira ngo babaye nka cagikere kivuga ko kitameze umurizo kubera ibyo ntavuze umurizo ngo itangwa na muyo naye narume bashitse Bukavu batangura kwiyemera sivyo batangura kwereka makungu n'isi yose yuko ari bo bakibirengeye cyane gose ku mugabane wa Afrika barabivuze batangura kumena amabanga reka hari ikintu n'ubu cambabaje bona journaliste nikosa bakoze badashobora no kurepara sivyo bafashe abakobwa n'abagore bahora bakoresha ibikorwa by'ubutasi batangura kubashira ku karubanda sivyo ndibuka ko benshi muri bajya bakobwa barashaka hariho n'abevuriwe ngaha mu Burundi bajya berekana bambaye amateni militaire no kuvuga batanguye kuri iminsinzi hataragira bageze Bukavu bajya bakobwa batanguye kuyambika amateni militaire bafata inkoho bafata amaselfie bagira ibiki none bari bazi yuko bacaye bakundira kwinjira muri Uvira bamaze kwerekana abantu baje kubapangira akarere ntibyari gushoboka so Bukavu niyo yuguruye amaso abawazarendo batangura kubona ingene urukino rumeze y'umupira ukuraja sivyo so ngomba cha simbira rero ngaho burya bari muri Bukavu niho muri warikare hatanguye imigwano yeruye sivyo muri warikare niho baciye barasira bona journaliste kijya cuma acatuma communication yaba M23 yoroha igenda neza aha tubibutse yuko M23 commandement zayo bazikora bicaye Kigali bipoye bari Kigali niho bakomanda bakababwira bati FRDC bajuku bari OTAN baraha
menya ingene mu bigenza Ego. kubera ca cuma cari wari kare aho baraseka irya cuma rero bona journaliste ni ibintu byatangiye guhinduka ibintu vyarahindutse no twatangiye kubona ifoto y'ikiziga c'umu M23 ego muri kiya gihe si ca gihe bana musasanguzi basigara baza gutogwa n'indege yes aho kiya cuma gihiriye no twatanguye kumva n'amakuru yuko M23 yarashwe ego sino kiya cuma kikiri fonctionnaire none bariko barasa gute kwa amakomandema yose ya FRDC baba bayazi barayitracking haro n'ikindi kintu kinababaje bona journaliste FRDC dugije drone kurasa ku birindiro vya M23 ego ya drone yahindukira kurasa ku ba FRDC barayihindukiza kubera ko manete zo gukontrola ya drone M23 yari ifise ama OG ego tubibutse yuko zya drone bari bazikuye mu badage ego bari bazikuye mu badage abadage rero batanze manete fake kuri FRDC M23 bayiha manete OG bivuze ngo rero M23 yari yaripanze ku buryo bwose baca bakora agakosa gato ko gutevya urugamba muri Bukavu cyane gose ubu rero bariko barakicuza kandi ntibashobora no kukarepara cyane gose amakuru dufise nuko ubu umu M23 yumvise igitero cy'umuwazarendo hakugwana ngo bariruka reka ngicyo ndavuze ko bwana journaliste reka ngicyo ndavuze ko uko kivuze urugi gwarahindukiye sivyo turabibona muri Minova Sake ku kibuga c'indege wanashaka tuje no muri Warikare byarabaye sivyo aho aba FRDC bumvise ngo haje aba wazarendo barahamuka bakiruka no parce que baba bari amafaranga y'umwasi sivyo hari aba FRDC bataronka kora ajya amafaranga sivyo bariho abaguma batenye ku rugamba sivyo mugabo bumvise ngo M23 iraje biruka bakiriho ku birometero 100 kubera iki baba bazi yuko FRDC ichiduza drone kurasa bajya ba M23 cyane gose sivyo bigaca bihindukira ya drone ije kurasa baba FRDC bagaca biruka so ibi rero tuko turayibona uyu munsi ariko bwana musisango zinaguciriyemo wari kuravuga ukuntu aba FRDC biruka n'abawazende nabone tubashiriyemo ariko ntitwibagire yuko ku kibuga c'indege ca Kavumu hari position y'abasirikare b'abarundi niyo bari reka ndakivu aho nabone birutse aho ndahashika no ntibirutse ati FDNB ntibirutse zibarasha reka ndakikubwira ingene byagenze sivyo muri Kavumu ndavyibuka neza yuko hari vendredi ndavyibuka aba FDNB bari bipanze kabisa mu birindiro barimwo kugira ngo batane mu mitwe n'aba M23 sivyo dusubira inyuma gato wibuke yuko bari bamazindwi bariko bararasa aba M23 bikomeye muri Karehe territoire ya Karehe barabashika bisa bikomeye je ndacabisa n'ama video wanashaka ahantu FRDC yarashe na Sukoyi hari amashure ahantu hari ibirindiro bya M23 niyo video ya mbere nabonye yasohotse yerekana ingene M23 babashwiragije sivyo duca rero dutangara twumvise ngo FDNB yavuye mu birindiro muri Kavumu niyo yari atani ntambara yahabaye ngo bagiye bavuye no muri Bukavu cyane gose ndibuka ko ico gihe je vraiment hari abantu bo muri FDNB naciye ndondera moi personnellement ndavuga ati none ibi nibiki byagenze gute nimba bavuye Bukavu baciye baja hehe directement ni muri Uvira hano kuri plaine bivuze ngo M23 za guhonyora muri Bukavu neza abarundi bamaze kujabuka Rusizi baje mu Burundi bitahiye nimwumva ko baca batumesa none baca bakurikira yes yanyishuye ngo mu gisirikare hakora komandema baguhaye itegeko uraryubahiriza ukaza kubaza impamvu mu nyuma wamaze kuryubahiriza yes niko yanyishuye so bona journaliste FDNB ntabwo bahunze ahubwo bahawe amategeko ndeka ndayakubwire bagiye muri Kongo gufasha
FRDC ya ntabwo FDNB yagiye kugwana na M23 yagiye gufasha FRDC gutuza aba M23 bamaze kubona rero FRDC itari kirarasa iri kirahunga yiruka bavuze bati rero twebwe si twe dufata iya mbere reka twebwe twigire kwicungira imitekano nako imbibe z'igihugu cyacu sivyo aba M23 bashake bafate Kongo yose nous on s'en fout twe twisubiriye ku defanda igihugu cyacu sivyo niho baciye bava hajya baza hano muri plaine kandi wana bose muri plaine niho rero ibintu byagiye guhinduka ibintu byagiye guhinduka gute baragiye inama na FRDC barabakonscientiza barababwira ati mwatakaje nivyo mwarahamutse nivyo mugabo twebwe nka FDNB tuji nyuma yanyu nubu ni mugende muri Bukavu murabe ko tutaza turase voilà que Uvira byanse ko binjira voilà que mu Minembwe ubu kubera FRDC yajijutse bariko barahonda twigwaneho bamaze iminsi bako barahondagura M23 na RDF hafi igisagara ca Bukavu kubera FRDC yavuye ibuzimu iraja ibuntu so ikintu haruvuze rero ubu umu M23 yumvise ngo hari igitero c'aba wazarendo ni wabeshi baca biruka abatleti ibintu byo tumaze iminsi ko turabona aha muri za Kabare za Karehe za ni henshi tuje muri Panzi ugira ngo ari imigono yabereye wapi Panzi gusa babonye aba wazarendo aparuse aba wazarendo M23 yihuse kwimura inkomere zayo babakura mu bitaro barabisaba wazarendo nta nambara yahabaye ibi rero ni navyo wazarendo yasavye M23 bababwiye bati ni muve mu gisagara ca Bukavu mu mahoro n'umutekano abene gihugu ntibirirwe barapfa bazira ubusa kumbure namwe turashobora kubicamwo cyane natwe mukatwicamwo mugabe igihari nuko twebwe aba wazarendo ubu turi muri position de force turabasumbya inguvu rero kuneza yanyu ni muve mu gisagara ca Bukavu musubiriyo mwaje muva nivyo bariko barasaba ubu so kumva ko rero M23 ariyo bacitsa abatleti bumvise ngo aba wazarendo baraje nta kinyoma kirimo kandi nta n'igitangaro oya vraiment asante sana bwana musisangozi muri ano makuru yacu turi ku musozo wa kino kiganiro cacu ariko nicogenda tubavuze kuri ino nkuru ya Joseph Kabila aho biboneka yuko Joseph Kabila iza rya Joseph Kabila mu gisagara ca Goma ryariza ryitezwe ko impinduka zirenze ariko kugeza ino saha nta mpinduka nimwe turi gatubona bwana musisangozi ahubwo turiko turabona nakari kariko kararenduka nizere yuko musisangozi afite aza kubivuga ko na cyane cyane atubwire kubisa kubyo abene gihugu muri rusange bari bamwitezeho ariko baza kuba desi mu gihe gito cyane urakoze cyane bona journaliste umuzo wa Kabila muri Kongo waroteye ubwoba bivuga mu Kirundi yari president yinjiye mu bwami bwiwe niko byari bimeze bon nta byinshi ndi bivugiye ko hari akantu ngiye kubivuga ko kumbure gashobora kubabaza abakongomani bamwe n'abandi ariko banyihanganira abakongomani tubazi yuko ari abantu bakunda utuntu twiza cyane tutabagoye sivyo niba abandi ahantu hose akeneye ko aguma ari we chef mimi ndo chef mimi ndo chef banivoile niko abakongomani tubazi sivyo ku makuru reka mvuge yibanga nashoboye kumenya c'était prévu yuko uyu Kabila aza kwidenonsa nk'umufondateri w'iyi M23 bashitse muri Kalemi aho babesha ko ari havuka bavuga ngo yavukiye muri Kalemi bavuga ko ari havuka mugabo ibyemezo byaramaze kugaragara ko ari umunyarwanda sivyo ibisi byo tuje guhagarara ko sivyo rero Kabila yabonye amateka reka mvuge meza zino nyeshamba za M23 zagiye zirakora avuga ati none gabasha ko biguma byitirirwa bananga ba General Sultan Makenga ba Wiringoma n'abandi
jewe ko batamvuga je Kabila ko batamvuga kandi ari jewe nashize nk'imitahe myinshi ari je kizigenza ari jewe ntegeza guca mba president Kabila kumbura avuga ati no bandi nakubiswe kudeta sinabimenya ego canke ati biriko byanka ko bashika ku ntego byihuse kubera ndi kure ntari hafi Kabila qu'est-ce qu'il a fait ego yaciye yaparesa mu buryo bweruye hano mu gisagara ca Goma iri ni kosa rya mbere Kabila yakoze ndibuka ko nabivuze mu kiganiro yabaye umupresident kwisi agize kane yabaye umuroberi mu gihugu yahoze atwara babitahura nukuba Kabila mu mateka y'isi yose mu mateka y'isi yabaye mu president agize kane yatwaye igihugu hama aza kuba inyeshamba muri ico gihugu kandi bajya batatu bose bibanjije Kabila bahejeje nabi bose amaherezo yawo yahereye mu busho bwo mu ivyo bihugu bitandukanye so Kabila rero reka mvuge ko yahenzwe n'abazungu simvuga ko kari Kagame yamuhenze Kabila yahenzwe n'abazungu uti bamuhenze gute Kabila mu guhereza ubutegetsi uyu Chilombo hari amasezerano bagiranye sivyo Chilombo biza kugaragara yuko yahemukiye Kabila atubahirije y'amasezerano sivyo Kabila rero acashaka kugenza gute kwisubiza ubutegetsi aha tuzirikane yuko uyu Kabila yari yarubatse igisirikare kabisa mu byo yamuhaye president Tshisekedi ntiyigeze amuha igisoda yamuhaye ibindi mu gisoda wapi igisoda cagumye ari ca Kabila niyo mpamvu mwagiye mubona amakomandema ya FRDC yose yabara ya M23 kuko M23 babwiye ngo muri 48 heures kite baba bavuye baca bagenda yes so ntitubigire birebire gose reka nse n'ukebereza ngaha Kabila reka mvuge ko ya desevye cyane abakongomani cyane gose cyane abari basanzwe bamwemera yes hariho benshi bavuga bati ko Kabila aje muri Kongo agarutse kandi agashikira Goma ibintu biraheze bagiye kudendura utwari dusigaye mugabo Kabila yaje mu gihe atatahura yuko Chilombo president Tshisekedi yamaze gukenyura ibintu byose yabihejeje Kabila je ntiyarazi ko Chilombo yamaze kubiheza ahashitse rero acaza gushikira reka mvuge yaje guhura n'ingaruka z'ivyo bakoze reka mvuge simbona ngenda bisigura warashaka kuva Kabila shika hajya igoma nta ntambwe nimwe M23 igizigira nta nimwe ahubwo yarabateye usivye gutakaza gusa yarabateye mikoshe usivye gutakaza uce butandukanye sibyo rero igituma navuze ko hadesivye abakongomani giki hari abakongomani benshi ubu bagomba kunyongwa kubera Kabila akuko nibatagira amahigwe ngo baze kubishira mu clause y'amasezerano bazogira hari abakongomani benshi bazonyongwa kubera Kabila hari abakongomani benshi bazohitamo guta igihugu yani bazoje kugwa inyuma y'igihugu kubera Kabila hari abakongomani benshi batagiye kuronka ingene baza kwifata uri abashoye imitwe yabo kuja kuba ba M23 uri abagiye kuba abakajebe ba M23 uri simba ingene bivuga so bivuze ngo rero na Kabila ubwiwe rero nko babivuze ubu ni cangazi n'umwana w'icanga tuzirikane yuko Kagame yababwiye yuko batagomba kunanirwa ku rugamba gusubira inyuma ntigikunda batume babicira bose muri Kongo aha twibutsanye kandi yuko leta ya Kongo yaramaze kumukura ku budahangagwa Kabila très bientôt baca batangura kumurondeza imitahe mpuzamakungu bivuze ngo rero ibintu yagiyemwo nkamwe atoba afise undi mukenyuro akanda ko ndakukavuga nkamwe atoba afise undi mukenyuro
akiwe kaciye agiye nawe kurangiriza ubuzima bwiwe muri gereza. Yes, ego asante sana bwana musisanguzi, reka ndagushimire cyane kuri ano makuru adushikirije kuno munsi. Yari amakuru yabaye maremare cyane, nizere yuko abadukurikirana bashoboye kumvira byinshi bigiye bitandukanye na cyane biri kubera ku mirongo y'urugamba. Reka ndagize ndagushimira cyane bwana musisanguzi. Urakoze cyane bwana journaliste. Twakoze iganiro kirekire kabisa, bisa nkaho twakoze ku ma point menshi. Niyo mpamvu iganiro cabaye kirekire. Abadukurikirana batwihanganire, bazi ko atariho kamere yacu. Mugabo usibye ko hariho n'abandi baguma bidusaba ati kuri iminota 12 10 bamudusondetse muze maduha ibiganiro birebire. So reka rero tubashimire muri rusangi nubwo mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubasaba yuko mudufasha kwagura umuryango cyane gose. Ibiganiro mureke kuvyibikako, mubisangiza abandi. Ikindi kandi wakivuze bwana journaliste, twacare mu bwubako. Ntabwo ntiturashira kamadirisha n'inzu. Yes, reka rero dukomeze gushimira namwebwe mukomeje gukora ibitandukanye kugira ngo twisununure dushike ku ndoto zacu. Kumbure Imana icishije kuri wewe uri kuradukurikirana uzotuma dushika ku ndoto zacu. Narijya benshi batwifuriza iterambere neza cyane. Nibaza ko atakindi kiganiro turi bukorane bwana journaliste masageze kure. Reka tubashimire byimva mutima mwebwe mwabanye natwe. Kajembwe naho butaha kabisa. Kandi ndabashimiye cyane bebe mwese twabanye makino kiganiro. Nyamba uguru kino kiganiro kageza ku munota, wumve yuko uri umuntu ukomeye cyane, wumve yuko ndagusabiye umuhezagiro n'ibintu byinshi cyane birenze biva kuhoraho Imana yacu. Nongera ashimira cyane abantu bose takobatagira kugira ngo batwereke ko turi kumwe imisi yose. Nkuko umusesanguzi yavuze, tubasaba bino biganiro muze mu bisangiza abandi. Hari benshi baba badashikirwa n'ano makuru tubaha, ariko mu gihe muyibahaye abari sawa, abari ibintu bikomeye cyane. Reka rero ndangize ndabifuriza kurangiza weekend neza, ubona yuko ku munsi weje ari umunsi w'ibikorwa, yuko twokwitegura kugira ngo tuzindure mu bikorwa tumeze neza, dufise ingufu zose. Kandi ndabifurize bwana journaliste mu badukurikirana harimo n'abanyarwanda benshi cyane, ariko mu Rwanda ntubifurize ibikorwa byiza kubera ko bafise konje iri prolonge kuva ku munsi wejo. Iyo konje tuzegera ku munsi wejo mu gatondo bwana musango. Merci beaucoup rero, kandi ndabifurize kugira ijoro ryiza. Bye bye.